Nshuti mwene data mukunzi ndakuramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Pasteur Missionnaire Irene Nahazwe mu Budagi. Uno munsi nipfuje kuganiriza kuri aya majambo ajanye n'ivy'ijuru. Reka dushime Imana ko yatuzigamye. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye kuko uduhaye kano kanya kugira ngo tuganire n'aba bakunzi, abo bantu batoranje kugira ngo bumve aya majambo. Turakweretse aya majambo kugira ngo atwinjiremwo adushikemo kandi akore icyo wayarungikiye. None uhoraho Mana yacu, ndaje imbere yawe ndakweretse ababene data, hari ibindi bintu bipfuza cane cane kumenya, hari ibindi bintu bibabakiye byo mu bugingo bwabo. Ndakwinginze ngo navyo ubibatabare mu izina rya Yesu, ariko na cane cane ubakomereze kwizera, ubakomereze kumenya neza neza iyo bariko baraja, kandi ubahe icizere n'akanyamuneza kuko kumenya yuko aho hantu wahabateguriye kandi bifuza yuko bazohagera. Ubaha inkomezi rero zo kunesha, kuko kenshi abantu tugenda tuneshwa ariko tugashobozwa nawe, tugashobozwa na mpwemu wawe. None rero ndagushimiye Mana kuri aba bakunzi beza, ubagiriye neza kuri uyu munsi. Dusabiye n'ibihugu barimwo byose ngo ubahezagirane n'ivyo bihugu, aho bari haba amahoro, aho bari bagubwe neza, ibondo vyabo n'imiryango yabo igubwe neza, aho basengera Imana Mana naho uhashira amahoro kandi ubahe kuba umwe muri Kristo. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo savye nizeye, amen. Ikiganiro rero nateguye uno munsi n'amajambo magufi magufi nipfuza kubashikiriza kijanye n'ijuru twiteze. Hariya muri Zaburi 121 akarongo ka mbere gushika ka kabiri havuga ngo, ndunamira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Ugutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Zaburi igice c'102 naho hatubwira ngo 25 ngo, mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi, kandi amajuru ni igikorwa c'intoke zawe. Haleluya. Ndagushima Mana rero kuko umpaye kano kanya kugira ngo tuvuge aya majambo. Mu Baheburayo hoho havuga ngo, ijuru n'isi bizorangira ariko amajambo yanje ntaco azoba. Navyitiranije aha ni muri Luka 21 gace ka 33 akantu ka 33, ariko aho mu Baheburayo hambere twakarongo gushikane tusomye akarongo kamwe gusa, ni igice ca mbere niho hatubwira ngo, kandi iti niwe uhoraho mbere washizeho itanguriro ry'isi, kandi amajuru ni igikorwa c'intoke zawe. Bihuye neza, iri jambo rirahuye neza na rya jambo twasomye muri Zaburi mu kanya. Ego aha twariko turatarira iri jambo kugira dusangire n'amajambo magufi, havuga ngo ni wewe waremye ijuru n'isi, donc isi kandi n'amajuru ni igikorwa c'intoke zawe, nkuko Zaburi 102 gace ka 25 kavuga. Yego none ijuru niki? Ni bande bazorijamwo? Ijuru canke mw'ijuru naho Imana iba, aho Yesu azojana abiwe. Ubwami bw'ijuru ni ukuvuga ubwami bw'Imana. Yesu yigishije intumwa gusenga azibwira ati, data wa twese uri mw'ijuru. Ejo bundi narumvise umuntu ariko arabiharira avuga amajambo menshi nkuko umenga iri jambo we ntararisoma. Data wa twese uri mw'ijuru. Yesu yarongeye arababwira ati, aho hari muri Yohana 14:3 gushika kuri 9 avuga ati, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe aba ariho muba, mu nzu kwa data. Haleluya. Ntitwokwitinya ngo tureke kuvuga ngo aha ni mw'ijuru havugwa. Hari n'ahandi twumva amajambo asa nayo. Turasoma mu Vyakozwe n'Intumwa aho Stefano yariko araterwa amabuye, havuga ngo, ariko Stefano yuzuye mpwemu yera, atehe mbonye ijuru rikingutse, umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Ibi tubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa 7:55 gushika 56.
ururirimbo rw'ijana na mirongo ibiri akarongo ka mbere hama tubwira ngo mwijuru imbere y'Imana mfise umuntu amvugira mu gitabo cyo guhimbaza Imana zo mu Kirundi mwijuru imbere y'Imana mfise umuntu amvugira haleluya n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo ndiko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje kuko amvugira nta mwansi yobasha kumunyaga iyo Satana anyeretse ibyaha byanje byinshi agomba ko nihebura ndangamiza mwijuru ndabayumukiza wanje yankuye kw'ivyo byaha yarantsindanishirije ngo simbe ngipfarubi uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso ntancira urubanza rubi anyitugororotse yaranyiguze nduwiwe niwe bugingo bwanje kwatagipfa singipfuye twe na Yesu turumwe. Iri jambo ryatanguye ngo mwijuru mbere y'Imana mfise umuntu amvugira n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo ndiko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje kuko amvugira nta mwansi yoshobora kumunyaga. Haleluya. Ego reka tubandanye rero inyuma y'urwo ruririmbo. Yesu amaze kuvuga amajambo menshi yabwira intumwa aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Haza rero abamarayika bavuye mu ijuru barabaza bati niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru uyo Yesu azoza mubonye kuwe muri mwebwe azoza atyo nkuko mumubonye aja mu ijuru. Haleluya. Ibi tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice ca mbere akarongo k'icenda gushika kuri 11 murashobora kwasoma hose, ariko ngaha rero hariho amajambo mukwiye kumenya canke umuntu wese akwiye gutahura. Ku by'ukuri ijambo ry'ijuru hariho abantu barikoresha ukuntu kwinshi. Ubwa mbere byaramaze kumenyekana ko hari amajuru menshi. Hariho ijuru iri iki kirere tubona, ariko hariho n'ijuru ngo rya kabiri n'irya gatatu. Ijuru rya kabiri ngo niribamwe abadayimoni, niko ababisigura babivuga. Abantu benshi rero hariho abahora bavuga ngo baragiye berekwa ibintu ariko ngo bigarukiye ahantu hibera abadayimoni. Niho rero usanga hari inkuru zamuhe nyinshi. Simvuze ngo aberetswe bose beretswe bagiye mu ijuru ritari ryo, ariko nshaka ko mumenya ko hariho ijuru Imana ibamwo kandi ijuru twemerewe ko tuzobamwo. Rero izi ntumwa zari zirangamiye hejuru zirabi ijuru ribona igicu hariya hejuru, hariya duca n'indege, hariya ushitseyo ukaraba hasi haragera ahantu ntuhabone, ahandi naho ukabona utuntu nyene dutoyi rwose. Ego ndashima Imana ko yashoboye kunyereka, ariko uri hariya nta bwenge ugira, ubu muntu mutoyi ukibaza uti none aba bobu bakora izi ndege bakazicisha ngaha bigenda gute? Ariko n'ubwenge Imana yabahaye kugira ngo bashobore kutwunguruza. Ndashima Imana rero ko nico gicu nakibonye, ariko intumwa zeko zirarangamira hejuru aho abo bantu bavuye, abo bamarayika bavuye nabo nyene ntabo hababaza ngo bahasigure kuko ntibashobora gutahura, ntibatahura n'ibishitse, ariko
babazaniye ubutumwa bwiza, babazaniye inkuru yuko uwo Yesu mubonye bakuwemo uyu munsi akaduga mwijuru, ni ukuvuga arenga ayo majuru yose azoshike mwijuru kwa data, hanyuma azogaruka kubajana, ngo azogaruka uko mumubonye aduga. Turamwiteze rero kuzomubona. Haleluya. Hariyo akaririmbo nasabye abahora banyumviriza ngo bazokandirimbire ngo bazomubona abamubambye bose. Ego ndazi ko hariya muri Zakariya biranditswe ko abamubambye bazomubona, no mu vyahishwe bimenga birimwo. Ego ariko ndashaka ngo ako karirimbo bazogira ukandirimbira. Hari umuntu yahora mu butumwa kera, amatwi yanje arimwo ipampa, niwe yahora ndirimbira ngo bazomubona abamubambye bose, ariko nashoboye kurufata. None ndasavye abaruzi bazoturirimbire ngaha rutwubake. Iyo tuvuze ijuru rero ni ukutahura ko hariho ubugingo budashira. Ijuru ntacyo ryotumarira hatari ubugingo budashira. Ariko nk'uko twagiye tubisoma mu ijambo ry'Imana hariya mu gitabo ca Daniyeli, mu isezerano rya kera havuga ngo kandi benshi mu bazoba basinziriye mw'ivu bazokwikangurira ubugingo, bamwe bikangurire ubumaramari n'ibiteterwa bitazoshira, abandi bikangurire ubuzima bw'amahirwe. Ego ubugingo budashira. Ego none twebwe rero ico twiteze kuzokwikangurira ubwo bugingo budashira. Aho ni muri iryo juru tuzoba tugiyemwo, kuko tuzoja mu ijuru, nico twateguriwe, nico Yesu yatugombeye. Kandi nk'ubu igihe ikintu twiteze twese abizera ubu nuko Yesu azoza gutora rya shingiro nk'uko yasize avyemeye, kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga mu yaruwa Pawulo yandikiye Abanyatesalonika 4:16, hatubwira amajambo kuko umwami wacu bwiwe azomanuka avuye mw'ijuru. Avuye he? Avuye mw'ijuru, azotegeka n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru no guhamagara kw'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo bazoca bazuka ubwa mbere. Hanyuma natwe abazoba bakiriho tuzoca tuduganwa mu bicu dusanganira umwami mu kirere, niho tuzoca tubana n'umwami ibihe bitazoshira. Ego amajambo tuhabwa rero n'ijambo ry'Imana aratubwira ibintu, ariko tukumva haracariho ibindi bizogenda gute. Ngaha hari abantu bashobora guca bibaza ati none ya ngoma ya Yesu Kristo y'imyaka 1000 hano ku isi bizogenda gute? None ya ntambara y'Imaharamagedone, ya ntambara iyi n'iyi bizogenda gute? Aha ntibabisiguye. Ijambo nyamukuru ryo gufata nuko aha tubwiye ubwa mbere yuko umwami wacu bwiwe azomanuka avuye mu ijuru, azotegeka n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru no guhamagara kw'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo bazoca bazuka ubwa mbere. Hanyuma tuzoca tubana nawe ibihe bidashira. Iyo ngene bizogenda izindi etape canke izindi ntambwe tuzogenda turazimenya, ariko we nagomba ndakubwire witegurire ubwa mbere kuzozurwa muri abo Yesu azoza gutora inzamba niyavuga. Tumaze iminsi turiko turavuga ku bijanye n'urushengero ruzokubakwa i Yerusalemu, ya ngoro ya gatatu, bamwe mbere banayituye ya 4 izokubakwa. Iriya n'abantu yarahanuwe n'ivyo, ariko abantu bo ico bayubakira ahanini ni ukugira ngo bazokwimike wa mwami azogaba isi yose, wa mwami azotegeka, azokwiyita Imana. Mu vy'ukuri ni Antikristo izokubakirwa irya ngoro. Birashoboka cane yuko urushengero rw'Imana ruzoba rwaraduze nayo, kandi mwarumvise ko muri ibi bihe bamaze kuvuga ko n'inka zitangwa ko zizoherezwa zamaze kuboneka. Bishobora kuba muri iki gihe canke biba mu kindi gihe, kuko ntawuzi umunsi n'isaha. Kuko uwo Antikristo niyamara gushika agahagarara muri ico kibanza carimwo kera ingoro y'Imana, akavuga ko ari we Mana, intambara izoba iriko irabaho, izoba yaratanguye, izoherahezwa nuko Yesu Kristo azonesha uwo mubisha, azoba aje guturika isi, kandi isi izoba mu magorwa akomeye. None rero nshuti zanje, nagira ngo ndababwire ngo mwitegurire uwo muzo wa Kristo. Ego kuko
bizoba ari ibihe bitoroshe. Reka tusome amajambo yari mu Bikorinto gatandatu, ibaruwa rya mbere, igice ca mbere canke ibaruwa rya mbere rya Bikorinto, igice ca gatandatu kuva ku karongo k'icenda gushika ku karongo ka 11. Aha ndabivuga kugira ngo mumenye abatazoragwa ubwami bw'Imana, kugira ntimuze mwisangemwo muri abo batazoragwa ubwami bw'Imana. Havuga hano gutya ngo mbega ntimuzi ko inkozi z'ibibi zitazoragwa ubwami bw'Imana? Ntimukibeshe abihumanisha ibijanye n'ubusambanyi, abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagabo bihindura abagore mu bumaraya, abahuza ibitsina babisangiye, abasuma, ingunge, imboregwa, abavuga nabi abandi n'abambuzi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwebwe bahari bameze uko nkabo, ariko mwarogejwe, murezwa, mwongera mwemererwa n'Imana nk'abagororotsi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, mubihawe na mpwemu w'Imana yacu. Ni ukuvuga aha iri jambo yego ryariko ribwira abantu babivuyemwo, ariko n'abandi bipfuza kubivamwo bakazoba babivuyemwo ico gihe, nabo bazobona ayo mahirwe abazokwinjira mu bwami bw'ijuru bazoronka. Nico rero nico gituma ndiko iri jambo riko rirasohoka muri aka kanya. Erega Umwami Yesu ico azoza gukora ngo azoza gutandukanya abantu n'abandi. Kubera iki? Kubera inyifato izabo. Reka turabe hariya muri Matayo 25, ndabona ni 25. Turabe Matayo 25, ntunga bwa mbere icyo twokwiye ngo ndababwire kuri muri runo runganwe abantu ntibazopfa bose, ivyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizokurwaho, ariko amajambo yanje ntazokwigera akurwaho. Reka rero turabe muri 25 niho tuza guhereza aya majambo. 34 haratubwira ibi bikurikira ngo maze umwami azobwira abari buryo bwiwe ati nimuze mwebwe abo data yahezagiye muragwe ubwami mwateguriwe uhereye isi kiremwa. Hanyuma umurongo wa 41 naho havuga hati hanyuma umwami azohindukira abwire abari mu bamfu bwiwe ati mba mu maso mwabivume mwe, muje mu muriro utazozima wateguriwe Satani n'abamarayika biwe. Birumvikana neza yuko umuriro utazozima ntiwateguriwe abantu mu by'ukuri, wateguriwe Satani n'abamarayika biwe n'abamuyobotse, abamwemeye, abamukurikiye. Hitamwo neza mwene data. Ndanezerewe no kuvuga ndagushikije amajambo, ntuzovuga ngo ntiwavyumvise. Oya, uno munsi uravyumvise, uno munsi uhindukiye urakira. Reka ndabikwipfurize. Reka ndagusomere iri jambo rihereza ariryo duherezako. Ni ijambo ry'ivyanditswe, riri mu vyanditswe, rivuga mu Baheburayo 3:15 ngo mwibuke ico ivyanditswe bivuga. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko Abisirayeli babikoze igihe bayigarariza. Uwo munsi nimwumva ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko Abisirayeli babikoze igihe bayigarariza. Mbega ni bande bagararije Imana kandi bari barumvise ijwi ryayo? Si bamwe bari bavuye muri Egiputa barongowe na Mose? Mbega ni bande bashavuje Imana imyaka 40? Si bamwe bacumura maze imivyimba yabo ikagwa mu bugaragwa? Mbe ni bande Imana yabarira igihe yarahira ko batazokwigera binjira aho kuruhukira yateguye? Si bamwe batayumvira? Ico tubona nuko kubera ukutizera kwabo batashoboye kwinjira aho kuruhukira Imana
yateguye. Haleluya. Umugani w'ikirundi bavuga ngo kibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona. Aya niyo majambo uno musi tugaburiwe. Yesu rero aduhezagirane twese. Mwari kumwe na Pasteur Missionnaire Irene Nahazwe mu Budage. Ndabikebanuye, ndabifurije umunsi mwiza, muhezagirwe, abandi ijoro ryiza bivana naho muherereye. Murakoze.